turahawe kaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako mu gihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe. Bakunzi mwese muteze amatwi y'iganiro nyisho za Bibiliya, turabaramukije tubipfuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Turabahaye kaze mu mwanya mwiza nk'uyu w'inyisho za Bibiliya, tubamenyesha yuko muri kumwe na Pastor Udimbaza umutima ubategura kandi akabashikiza iganiro inyigisho za Bibiliya. Turabutse yuko mu kigwa cacu giheruka twabonye ivyerekeye umuntu w'Imana yavugishijwe ivy'igicaniro ca Yerobowamu, kandi kubw'ico gicaniro Imana yamuhanye kuko nticari mu kugomba kw'Imana. Twarabonye kandi ukuntu ubwami bwa Yerobowamu bwasubiye inyuma kubera intambara yari hagati ya Yerobowamu nawe. Mu kurangiza icigwa cacu twararabiye hamwe ivyerekeye Rehobowamu ava ku ngoma hagasubira umuhungu wiwe Abiya. Mwene data nshuti twumviriza, mu cigwa cacu no munsi naho tuja kurabira hamwe ivya Abiya asubirirwa na Asa. Turaja kuraba ivy'abami Yehoshafati na Nadabu na Bayasha na Era na Zimuri na Tibuni na Omuri. Mu kurangiza icigwa cacu turaza kuraba ivyerekeye Ahabu arongora Yezebeli. Rero mu majambo yose tugiye kurabira hamwe turaza kubona cane cane ku mwami Abiya asubirirwa n'umwami Asa. Mu majambo nyingisho zacu tuyabona mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 15, tugiye guhera ku murongo w'indwi tubandanye kweza mu gice ca 16 umurongo wa 34. Radio Samirana, 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 Samirana. Samirana, Samirana, usemerera Imana ihabwa icyubahiro. Samirana, 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 usemerera Imana ihabwa icyubahiro.
mwese abateze amatwi y'ikiganiro nyinshi za Bibiliya, dusomera hamwe amajambo y'Imana tubona mu gitabo ca mbere c'Abami 15 umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani havuga ngo, no hagati ya Abiya na Yerobowamu hakomeza kuba intambara. Ibindi vyose vyadonzwe kuri Abiya n'ivyo yakoze vyose, none ntivyanditswe mu gitabo c'ivyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Nuko Abiya ahamvye basekuruza bamuhamba ku mugwa wa Dawidi, maze umuhungu wiwe Asa asubira ku ngoma yiwe. Imana idufashe. Twarabonye ko Abiya yari umwami ameze nabi. Ivyo yakora vyose ntivyashimisha Imana, kandi twabonye ko igihe umwami yaba ameze nabi canke neza, bishoboka ko vyaba vyatewe n'abavyeyi biwe, cane cane nyina wa Abiya rero yari yamutoje indero mbi. Amaze gupfa yahambwe hamwe n'abasekuruza biwe. Umuhungu wiwe Asa niwe yaciye asubira ku ngoma ya se. Asa yabaye umwami wa mbere ameze neza, kandi numva twovuga tuti haleluya kubw'uwo mwami. Bibiliya iravuga kuri uyu murongo w'icenda gushika ku murongo wa 11 ngo, mu mwaka ugira 20 Yerobowamu umwami w'Abisirayeli ari ku ngoma, niho Asa yima i Buyuda, amara imyaka 41 i Yerusalemu ari ku ngoma, kandi nakuru yitwa Mayaka umukobwa wa Abishalomu. Asa uwo yakora ivy'Uhoraho abona ko ari vyiza, nk'uko sekuruza Dawidi yakora. Imana ishime. Mwene data, biranezereje gusoma amajambo nk'aya, kumva umuntu Imana yashingiye intahe ko yakora ivyiza, ko ari vyiza nk'uko sekuruza Dawidi yakora. Hano tubona rero ko umwami Asa yagiye ku ngoma y'i Buyuda, Yerobowamu akiri ku ngoma y'Isirayeli. Asa rero yari umwami mwiza, kandi yabaye ku ngoma kumara imyaka 41, kandi n'umwe mu bami bamaze igihe kirekire ku ngoma. Abandi bami bamaze igihe kirekire ku ngoma gusumba Asa ni Azaniya na Manase. Nyina nawe wa Asa yitwa Mayaka, kandi ngo yamutoje indero nziza, bituma agendera mu nzira za sekuruza wiwe Dawidi. None uyu mwami Asa yakoze iki? Bibiliya imuvuga ko ku murongo wa 12 ngo, akura mu gihugu abagabo bendana, akuraho n'ibishushanyo vyose base birondereye. Imana idufashe. Igihe bavuga aya majambo, nuvuga muri rya jambo ry'igifaransa tuvuga homosexuel. Vyari bigirwamana, bwari ubuyobe, ryari iterasoni imbere y'Imana. Nuno munsi ndabivuga, njuti mwumva ijambo ry'Imana, Uhoraho akwiye gukura mu gihugu abakora ivyaha nk'ivyo. Asa rero agiye ku ngoma, yasanze hari abagabo bakora ibiteye isoni, hari abagabo bahuza ibitsina. Ico yakoze rero, yaciye abirukana bava mu bwami bwiwe. Imana ntiyemera ko abagabo bahuza ibitsina. Uyu munsi dukwiye kwiyamiriza abantu nk'abo aho boba bari hose. Ico ni icaha c'ubuyobe. Umuntu akora ivy'Imana itamuhereye uruhusha, iramuheba kiretse yatuye akihana. Umwami Asa rero yakuye iyo ngorane mu bwami bwiwe, kuko yitondera ivyagezo vy'Imana. Yari umwami ameze neza, mwiza, yamenye ivya Kristo. Reka turabe intambara yagize hamwe n'uyu muntu yitwa Bayasha. Bibiliya avuga ku murongo wa 19 ngo, kandi hama intambara hagati ya Asa na Bayasha umwami w'Abisirayeli igihe cabo cose. Kuva ubwami rero bwigabuyemo kubiri, hamaho intambara hagati y'ubu bwami. Iyo hapfuye uyu mwami hakaza uyu bami igihe cose bashamiranye. Bayasha niwe yatwara ubwami bw'Isirayeli mu gihe Asa nawe yari ku ngoma i Buyuda. Tubwirwa ko Asa yakoze ibindi bikorwa bikomeye. Bibiliya avuga ngo yahagaritse umwami yaraje kubatera avuye mu buraruko. Uwo mwami yari Beni-Hadadi w'i Siriya. Ku murongo wa 18 na 19 hatubwira ngo, maze umwami Asa abibonye, ahitana amafeza n'amazahabu yose yari asigaye mu bubiko bwo mu ngoro yiwe, ayarungikana abantu biwe, abatuma kwa Beni-Hadadi umwami w'i Siriya yabi Damasiko. Yari mwene Taburimoni, Taburimoni mwene Heziyoni. Abatuma aturazi ko mwe nawe mufitaniye isezerano. Ati, kandi ryamye hagati ya so na se. Uti, none akurungikiye ingabire y'ifeza n'izahabu. Uti, genda ureke isezerano wari ufitaniye na Bayasha umwami w'Abisirayeli, uti kugira ngo amuvire mu gihugu. Imana ishime. Uyu mwami w'i Siriya Beni-Hadadi yagomba kuja gutera Asa i Buyuda. Asa bimenye rero acarungikira uwo mwami ingabire y'amafeza n'izahabu, kugira ngo amuhoyahoye ntatera ubwami bwiwe. Asa yaciye agiriye amasezerano n'uwo mwami, bashira hamwe isezerano ryo kutarenga. Ntivyari vyiza kugirana amasezerano nawe, ariko Asa niho
yagiriye intege nke. Aho rero niho byabonetse ko ananiwe. Yari akwiye kugumiza umutima ku Mana iyo mu ruhande rwiwe, akamenya ko atawo munesha canke rwamusuzugure mu gihe Uhoraho yoba mu ruhande rwiwe. Mwene data twumviriza, uko niko nawe womenya. Ntukishimire abantu canke ibyo ufise, ariko niwishimire Uhoraho, kuko ashobora byose kandi asumba byose. Ku murongo wa 22 hatubwira ngo, maze umwami Asa araheza ahamagaza abayuda bose, ata n'umwe asize, baja i Rama, bakurayo amabuye n'ibiti ivyo Bayasha yariko arubakisha, maze umwami Asa avyubakisha i Geba h'i Benyamini n'i Misipa. Imana idufashe. Ivyo vyose rero Asa yabikora kugira ngo yikingire abansi bova hanze ngo bamutere. N'ubu nyene turabandanya turabe Asa asubirirwa na Yoshafati. Bibiliya iravuga ku murongo ukurikira ngo, ibindi vyose vyadonzwe kuri Asa, n'ivy'ububasha bwiwe bwose, n'ivyo yakoze vyose, n'ibisagara yubatse, none ntivyanditswe mu gitabo c'ivyo ku ngoma z'abami b'i Buyuda? Ariko ageze mu zabukuru aragwara ibirenge, nuko Asa ahamvye abasekuruza, ahambwa hamwe nabo ku mugwa wa sekuruza Dawidi, maze umuhungu wiwe Yoshafati asubira ku ngoma yiwe. Imana idufashe. Yo no murongo wa 23 kugeza 24. Nkuko rero tuzashikara kubibona, Yoshafati yari uwundi mwami mwiza mu bwami bw'ubumanuko. Reka turabe kumbure tunyarukije, turabire hamwe ubwami bwo mu buraruko, turavye ivya Nadabu umwami w'Abisirayeli. Uyu Nadabu yari umuhungu wa Yerobowamu. Wibuke ko mu bwami bwo mu buraruko ariho mu bw'Isirayeli ata mwami numwe mwiza yabonetseyo. Nukuvuga ngo nta mwami numwe yubaha Imana yabonetseho. Bibiliya iravuga ku murongo 55-56 ngo, mu mwaka ugira kabiri Asa umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma, niho Nadabu mwene Yerobowamu yima mu bw'Isirayeli. Yakoze ivyo Uhoraho abona ko ari bibi, akagendera mu ngeso za se no mu vyaha yakoze, akabikwegeramo n'Abisirayeli. Imana idufashe. Nadabu ngo yagiye ku ngoma mu bw'Isirayeli mu mwaka ugira kabiri Asa umwami w'Ubuyuda nawe ari ku ngoma. Nadabu rero yatwaye imyaka 2 gusa, kandi yari umwami mubi. Abami bose bo mu buraruko barabami babi, kuko batubahiriza ivyagezwe vy'Imana. Mwene data twumviriza, wibuke ko uvuga ko akunda Imana, hanyuma ntiyubaha ivy'Imana, aba yibesha. Ariko uvuga ko akunda Imana, ijambo ry'Imana ryari rikwiye kumvikana muri we. Twumve ivyo umwami Bayasha nawe aje ku ngoma mu bw'Isirayeli yakoze. Ku murongo 70 havuga ngo, maze hanyuma Bayasha mwene Ahiya wo mu muryango wa Isikari aramugarariza, amwicira i Gibetoni haganzwe n'Abafilisitiya, kuko ico gihe Nadabu n'Abisirayeli bose bari bateye i Gibetoni bahugarije. Imana idufashe. Nkuko rero twame tubivuga, kuva ubwami bwigabuye haciye hatangura intambara hagati y'ubwo bwami, kandi kuva ico gihe hama hari intambara. Mbere ku ngoma ya Asa na Bayasha igihe cose hama intambara. Iyo ntambara rero none yavuye kuki? Yavuye kubwo kutumvikana, kandi yononye ibitari bike muri ubwo bwami bwose, bituma batakigira inguvu zo kugwanya abansi babo. Rero ubwo bwami bwatwawe nk'inyagano. Ubwami bwari bugizwe n'imiryango 10. Ubwami bwa Isirayeli bwakomvomvowe gose n'abansi babo, hanyuma ubwami bw'Ubuyuda butwagwa nk'inyagano n'umwami wa Babuloni. Ariko hamwe n'ivyo, dushishikare turabe ivyerekeye urupfu rwa Bayasha n'ingoma y'umwami Era na Zimuri. Bayasha rero yamaze ku ngoma igihe kirekire gusumba abandi bami bo mu buraruko, kuko yatwaye imyaka 24. Ariko kubera ko yakora ibibi, yarasubijwe hasi nawe arananirwa. Ijambo ry'Uhoraho rizanywe na Yehu ryaje kumwagiriza ku bibi yakora. Rivuga ku murongo wa 3 n'uwa 4. Dusomye igitabo ca mbere c'abami 16 ngo, ritehengira ngufyefye turane n'inzu yawe yewe Bayasha, kandi inzu yawe nzoyigira nk'iya Yerobowamu mwene Nebati. Rituzogwa mu gisagara mu bawe azoribwa n'imbwa, kandi uzogwa mu gahinga azoribwa n'ibisiga. Imana idufashe. Iki cari gihe kibabaje mu bugingo bw'uyu mwami, kubera Bayasha yahisemwo gusangira ivyaha n'ab'inzu ya Yerobowamu. Barasangiye kandi n'igihano gikomeye Imana yabahaye. Ku murongo wa 6 n'umunani havuga ngo, nuko Bayasha ahambye abasekuruza, ahambwa i Tirusa,
maze umuhungu wiwe Era asubira ku ngoma yiwe. Kandi hari haje ijambo ry'Uhoraho kuri Yehu mwene Hanani, ryagize Bayasha abona inzu yiwe kubw'ibibi byose yakoze imbere y'Uhoraho, amuteza umwikomo ibikorwa vyiwe yakoze kubwo kwigana b'inzu ya Yerobowamu no kubwo kubageseza. Mu mwaka ugira 26 Asa umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma, ni Era mwene Bayasha yimye i Tirusa mu Bisirayeli, amara imyaka 2 ku ngoma. Imana idufashe. Uyu rero Era yabaye ku ngoma imyaka 2 kuko yaciye yicwa n'uwitwa Zimuri, umugabisha wiwe yagaba igice c'imikogote yiwe. Imana ntiyagomvye ko arambira ku ngoma kubw'ibibi vyiwe yakora. Bibiliya muvuga ko ku murongo w'icenda n'uw'icumi ngo maze umuntu wiwe yitwa Zimuri, umugabisha yagaba igice c'imikogote yiwe y'intambara, aramugarariza. Ico gihe Era yari Tirusa, yariko aranywera ku mubwiriza wiwe Arusa. Amaze kuboregwa, Zimuri arinjira amutsinda haramwica, araheza yiyimika mu gishingo ciwe. Hari mu mwaka ugira 27 Asa umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma. Imana idufashe. Igihe rero uyu Era yari yaborewe, Zimuri yaciye amwiciraho nyene. Ese icompa nshuti zanje, mwebwe Imana yahaye kuganza, namwe mufashije abandi kuganza, ko mwirinda akaboregwe. Eheraba uwitwa ko yaraganje yitwa Era, amaze kuboregwa yicwa n'uwamugabira ingabo. Nta muntu rero n'umwe mu bwami bwo mu buraruko yari yorohewe kubera ubugarariji bwariyo. Ariko naho Zimuri yaciye yimika, ntiyamaze igihe kirekire ari ku ngoma. Yamaze iminsi 7 gusa aganza Abisirayeli. Bibiliya avuga ku murongo wa 15 ngo mu mwaka ugira 27 Asa umwami w'Ubuyuda ari ku ngoma, niho Zimuri yima i Tirusa, amara iminsi 7 ari ku ngoma. Ico gihe abantu bari bateye i Gibetoni haganzwe n'Abafilisitiya bahugarije. Imana idufashe. Uyu muntu rero Zimuri yagiye ku ngoma abanje kugarariza Era no kumwica. Nawe ariko butegetsi mu minsi 7 gusa baciye bamugarariza, bamukura ku ngoma. Abantu bimika uwundi yitwa Omuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo uwicisha inkota azokwicishwa iyindi. Wirinde mugenzi unyumviriza kugira ngo ntugirire abandi nabi, ko nawe ntuze ugirirwe nabi. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Samirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Samirana, samirana, samirana usemerera. Samirana, samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, samirana, samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Samirana, samirana, samirana usemerera. Imani yakucyubahiro. Tubananje gusoma amajambo y'Imana, igitabo c'abami ba mbere 16 umurongo wa 17-18 havuga ngo maze Omuri n'Abisirayeli bose bari kumwe nawe baca bareka igiberoni baja gutera Tirusa, barahugariza. Maze Zimuri abonye ko batsinze igisagara, yitera mu munara wo mu rugo ibwami, yituriramwo arapfa. Imana idufashe. Ico gihe cari igihe c'umwiza ku bwami bwo mu buraruko. Tubananije amajambo y'Imana, reka tureka amatati yabaye hagati na Tibuni na Omuri, ariko dusome turabe kajyo byagenze. Ku murongo wa 21-22 havuga ngo maze Abisirayeli bagabanganya mu ibice bibiri, igice kimwe gikurikira Tibuni mwene Gitani kugira ngo bamwimike, ikindi gikurikira Omuri. Ariko abakurikiye Omuri banesha abakurikiye Tibuni mwene Gitani, nuko ivyo bizanira Tibuni urupfu, Omuri ahangama ku ngoma. Imana idufashe. Biragaragara kubo kutubaha Imana ko atanumwe muri abo mu bwami bwo mu buraruko yoroherwa. Nuwavuga ngo agiye ku ngoma yagwana intambara zidasanzwe. Bibiliya avuga ngo Omuri yishe Tibuni
hanyuma abona kuganza abisirayeli kumara imyaka 12. Yakora ibibi mbere gusumvya abandi bami bamwitangiye imbere. Bibiri ivuga iki ku murongo 55? Nshuti mugenzi twumviriza, dusoma igitabo c'abami ba mbere 16 havuga ngo omuri akora ivyo urabona ko ari bibi arusha bamwitangiye imbere bose gukora ivyaha. Imana idufashe. Hano tubonye uyu mwami yakoze bibi gusumvya bamwitangiye imbere. Ese ico mukava mu bibi mugenzi, ico mugakora vyiza gusumba bakwitangiye, ntugakore bibi. Tubandanije, reka ubu naho turaba Ahabu, ubugene yabaye umwami n'ingene yarongoye Yezebeli uwasenga ibigirwamana vy'abayari. Bibiliya iravuga ku murongo 48 n'umurongo 30 mu gice ca 16 c'igitabo ca mbere c'abami ngo nuko omuri ahambye abasekuruza bamuhamba i Samariya, maze umuhungu wiwe Ahabu asubira ku ngoma yiwe. Kandi Ahabu uwo mwene omuri akora ivyo Uhoraho abona ko ari bibi kurusha abamwitangiye imbere bose. Imana idufashe. Umwami Omuri amaze gupfa yaciye asubiriwa n'umuhungu wiwe yitwa Ahabu. Omuri rero yakora ibibi cyane gusumba abami bamwitangiye imbere, ariko umuhungu wiwe yiswe Ahabu, Bibiliya ivuga ngo yasumbije se gukora ibibi. Ku murongo 31 havuga ngo kandi nk'aho umengo byamubereye ibyoroshe kugendera mu ngeso za Yerobowamu mwene Nebati, agera ko yabira Yezebeli umukobwa wa Ezibayali umwami w'Abasidoni, aragenda asaba Bayali abari yasenga. Imana idufashe. Ahabu yari umunyabyaha ruhebwa, hanyuma arongora Yezebeli ngo bafatanye gukora ibibi. Uko bari babiri rero bakoze ibibi bihambaye bisumba ivy'abandi bose bakoze. Umwami Herode n'abantu biwe bari abantu babi gusumba abandi mu gihe cabo, ariko ntibanganya na Ahabu na Yezebeli. Ahabu na Yezebeli wari umuryango mubi ukora ibyaha birengeje. Yezebeli yari umukobwa w'ingare. Izina Yezebeli isobanurwa ngo utarongoreka canke udahanurwa. Yari ahambaye mu gukora ibibi. Mu ncamake Yezebeli ntiyarabereye kurongorwa ngo abe umuntu abeho aravye ibibi yakora n'ingene yitwara. Mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana, Yesu yaneguye ishengero ry'Ituwatira, arivuga ko muri aya majambo dusoma mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana 20 mu gice ca 2, avuga ngo ariko mfise ico nkugaya ko yuko ukundira urya mugore Yezebeli yiyita uvugishwa n'Imana, akigisha abantu akazimiza abagurano banje kugira ngo bashakane barya ivyaterekerejwe ibigirwamana. Imana idufashe. Yezebeli rero yari umunyangeso mbi, kandi ingeso ziwe mbi zari zitanguye kwinjira mu ishengero ry'Ituwatira, maze Yesu anegura iryo shengero. Yezebeli yanka abantu b'Imana, mbere bamwe yarabica. Mu gihe c'ingoma ya Ahabu hari ivyaha biteye isoni vyakozwe ku bw'uwo mugore Yezebeli. Ibindi bintu vyabaye mu gihe ca Ahabu ni bitubona mu gitabo ca mbere c'abami 16 ku murongo 32 gushika 34 havuga ngo mbere yubakira Bayali igicaniro mu ngoro yacubakiye i Samariya, ashinga n'inkingi za Ashera. Kandi Ahabu uwo yakoze ivyo gutera umwiko Uhoraho Imana y'Abisirayeli kurusha abandi bami bose bamwitangiye imbere. Kandi ku ngoma yiwe niho Hireri w'i Beteli yubaka i Yeriko. Acubaka itanguriro ryaho abura umwana wiwe w'imfura yitwa Biramu, maze agitera ibikingi vy'amarembo yaho abura umwana wiwe w'umuherezi yitwa Segebu, nk'uko ijambo ry'Uhoraho ryavuze arivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Imana idufashe. Mwene data, nshuti yanjye twumviriza, igihe igisagara c'Yeriko casenyuka, Yosuwa yaravuze ati nihagira umuntu ahaguruka akazokubaka iki gisagara c'Yeriko aravumwe. N'amajambo tubona mu gitabo ca Yosuwa 6:26. Rero ico gisagara c'Yeriko casubiye kubakwa mu gihe c'uyu mwami Ahabu na Yezebeli umugore wiwe. Kandi umuvumo Yosuwa rero yavuze waciye ubashikako uza kuri Hireri asubiye kubaka igisagara c'Yeriko. Nshuti mugenzi duteze yompi, ugomba kwirinda umuvumo w'Imana, ja ku ruhande rw'Imana, urare ku musaraba, uraba umwana wayo Yesu Kristo yabambwe, mu kwizera wemere kuganzwa no kurongorwa nawe muri byose. Imana nayo nyene amahoro izokuganza. Nuko Imana igomba kugira neza mu gihe woca mu nzira nk'iyo. Nayo majambo mugenzi nari mfise kugira mu gihano cacu no munsi,
shima imana kuri wewe wakiriye ijambo ry'imana. Ariko ndifuza gusenga imbere yuko turangiza. Urihe? Wiyumvira gute ku bw'aya majambo? Uca urubanza uruhe? Ca bugufi dusenga imana. Bwira Yesu bikugoye, mudondorera ibyakubayeho, mukurire umuryango yinjire mu mutima wawe, aronka ikibanza. Yesu aguhezagire. Dusenga imana. Mwami Yesu, turagushimana ntaryo ko tumenyesha ibigororotse n'ibitunganye, ivyo ushima n'ivyo unezererwa ku bana b'abantu. Kandi turagushima Mana ko tumenyesha n'ivyo wanka, kugira ngo tubivemwo, tugutahure, tukuyoboke nawe ubimana kuturongora. Nico Mana mpagarariye imbere yawe, kubw'aba abantu bose bumva ijambo ryawe, bakabona Mana ivyo wanka n'ibitakunezera muri bo, bakavyatura bakabita, kuko basavye imbabazi. Mu izina rya Yesu nanje ndabasengeye imbabazi Mana zibe kuri bo, kandi kugira neza kwawe kubatwikire. Urakoze ko wibagira ivyaha vyabo, kandi Mana ukabaha kwitwa bawe, ubanditse mu gitabo cyawe c'ubugingo, no gufuta amazina yawe mu gitabo c'urubanza. Icubahiro kibi c'Imana ubu no gushika ibihe bitazoshira. Senze nizera, shimye Mwami ko wakiriye kandi ukumva gusenga kwanje. Ni mu izina rya Yesu ivyo vyose mbisavye, amen. Kiganiro cacu no musi garukiye ngaha, naho ubutaha. Yesu abahezagire. Wakoze kumviriza ikigo c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'izi nyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega ku rubuga rwa interinete ttb://twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire ku gasanduku ka posta 1140 i Bujumbura. Email ni twewerundi@gmail.com. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa. Inimero ni 79 741 993, canke udusanga aho dukorera i Bujumbura kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité. Imana iguhezagire ko watwumvirije, kandi gufashe gutahura neza iri jambo ryayo.